Yves ku munsi wejo jewe naronswa twabiciye ko tuvuga tuti si ibintu vyumvikana na gato kubona yuko ushobora gutsinda urukino mu nyuma bitsindo 3 kuri kimwe mu nyuma ukaza urukino gusubiriza ugatsindwa 3 kubusa turemera ko n'umwe munini tubivuga tuti ni ikintu kitumvikana na gato aho bitumvikanira su kuvuga ngo urukino rwa mbere rwabereye kuri stade Intwari ngo kuvuga ngo ico kimwe kubusa caru bwari ubushobozi bwiwawe bwo gukinira muhira hanyuma ngo ugiye ahandi ngo nabo bagize ubushobozi bwo gukinira muhiri wabo batsinze 3 vyose izo nkino zibiri zose zabereye ahantu hamwe rero vyumvikana turavuga tuti ibi ntivyumvikana ingene dushobora gutsindirwa ahantu hamwe abakinyi babandi nyene ati mbe haba ibiki turagaragaza kwibaza twavuga ati ntituzokwibaza ikintu tutazi twebwe kuko no munsi wozana kocha Daniel akamubaza niwe yomeya kutubwira ati kumbura nagize ikibazo iki hama abantu bakakimenya kuko twebwe igihe tutazi ikintu tuvuga kuvyo twabonye kuri resultat twabonye c'est vraiment ntayo twabonye ariko twabonye resultat vyumvikana yuko dutereza kugira ico tuvuze kuvyo tuba twabonye rero nkuko twari twayivuze Yves ni vyaraye bisohotse ubona yuko hariho bagenzi bacu bamenyesha makuru begereye abo bigeme barababaza bimwe bishobora kuba bitagenda neza mu gusohoka gihugu rero barashoboye kubegera barababaza ibibazo bitandukanye nabo basanga barashikirije novuga yuko akaboro bafise ukugene bafatwa mu gusohoka gihugu Ntamba mu rugamba rero mu nkundire muze kumbabarira nze gusoma uko nyene vyanditswe uko vyavuzwe uko muze kuvyumva nuko biza kuba bimeze mumenyesha makuru amubajije ibibazo bitandukanye aramubaza ati ingene bamerewe mu mugwi Ntamba mu rugamba rero umwe muri bo avuga ati umwigeme wo muri mu Ntamba mu rugamba yabakuze ndavuga aba senior yaravuze ati nta utambana inzara mu nda aravuga ati ibibazo vyugarije mu gusaga igihugu we bigembe bakuze senior ni vyinshi ntaho bidondagura ngo bimare ni ivyo kuyaga abicaye si ivyo gutegurana ihiganwa hama wagutumye ngo akwitege ku musaruro birumvikana ko utoja gukina n'uhaze hanyuma ngo witege kumutsinda nubwo wowe umurusha ibindi vyose kuko imbere ya vyose hakora mu nda ivyo abakinyi n'abagize staff babihuriza ko nk'intamba nyamukuru zituma badashika aho bashaka ikaba nayo ni insiguro baha ugutsindwa na Côte d'Ivoire yabatsinze ibitsindo 6 kuri kimwe mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu nkino za nyuma z'igikombe c'isi muti none ivyo bibazo bibabuza umusaruro nibihe n'umesha makuru ariko aribaza ndetse yabajije ibibazo bitandukanye uwo mwigeme wo muri mu Ntamba mu rugamba yabakuze uriko kuvugana na bamwe mu bakinyi bakubwira ko ari hamwe gukinira igihugu cyakwibarutse ari iteka ngo nayo ubundi baba barabihevye umwagira ati hari abakinyi bamwe batumwa ko mu mugwise ka gihugu bakanka kwitaba kubera ibibazo babayemwo vyabananiye kwihanganira icunyura vyose nta n'indongozi nimwe yishiramwe yigera inatugendera ngo tuyiture ayo tugowe abakinyi bose uwo mumenyesha makuru yegereye bahurije kuri ibi bikurikira ati icambere dufungura ibidakwiye kandi nabi sinovuga ivyo bafungura sinovuga ivyo bafungura ariko naho nyene ati dufunga ibidakwiye ati naho nyene bitetse nabi bagize ngo baraduhindurira baca baduha ibindi tudashima oya wewe vuga point urumva ibya mbere wanse kubivuga mbuga bobo babivuze hanyuma aha naho yaciye avuga ubundi baduhindura baca baduha ibindi point ubavyumva izo nazo ntawobesha ngo vyoshobora gusubiriza inguvu umukinyi ariko rategura urukino mpuzamakungu igice gisongera isibe ntawo twobwira ngo atugemuriro kuko ntivyemewe ntibirekuwe ati cyakabiri turyama nabi tuba twiriwe turakora imyimenyerezo tuba turushe aho turyama ntihatworohereza kuruhuka neza bituma hari n'igihe ugera ku munsi w'urukino wumva umenga urarushe kubera bamaze igihe kirekire bataryama neza fatigue kimiro urumva baba bafise uburohe bwinshi icya gatatu umva bagira kuruhishwa n'imyimenyerezo
bakaruha bakaruhishwa n'ukuru donc bakaruhishwa naho boruhuki urumva ico kintu icya gatatu dukore n'imimenyerezo idakwiye kuva dutangwe gukorana n'iyi staff ya Mutombora imyiteguro ntikwiye dukora rimwe ku munsi naho nyene tugira échauffement hanyuma tuyatwigarura imigwi ibiri ivyo bakunze kwita abazi football bayita deux camps none woja gukina atamukenye urufise ubwa mbere twahora dukora kabiri ku munsi mu gatondo no ku mugoroba ariko ubu dukora rimwe gusa ikindi naco kinababaje mu bagize staff ya niyunge ko ivyo batazira Mutombora harimo abantu benshi bingwiza murongo batazi ivyo barimo icyakane nta frais za locale turonka mu mategeko iyo twinjiye muri locale bahora baduha uburyo naho bwo bukeye kugira twikenure muri twankenegwa tugira nk'abakenyezi twibukanye ko harimo n'abatunzi imiryango bidashoboka ko yotegura match umuti muri munda mu gihe azi ko abana yasize muhira bariko bicwa n'inzara abo ni bamwe bahamagara bagahitamo kutitaba kubera izo stress tubayemo kuri aba bo bakina ngahi wacu championnat locale hari nabinjira muri locale batagira ivyankenerwa umwigeme akenera murabiza bigeme ivyo bakenera ivyo ndabisimbye ariko barabitahura bakabura nuwo batura ivyo bibazo kuko muri staff yose hari umukenyezi umwe nawe ntatwegeye cyane ni Daniela aho twogira ko dusaba ko na prime ya match bishobotse boyongereza icya gatanu nta mpuzu zo kwimereza turonka mu bintu bitubabaza n'igihe tugiye mumenyerezo ukamenga twaje kugira za entraînement zo mwisite usanga umwe yambaye yera uwundi yambaye yirabura uwundi y'umuhondo nta kimenyetso na kimwe ko turabakinyi bo mu gusaba gihugu kiba kiriho n'ivyo dukinisha byose turimenya bishobotse boraba nko mu mamayo ya kera zitagikoreshwa bagategekanya izo twoza turakoresha mu mimenyerezo burya hari ico vyongera muri mentale y'umukinyi iyo buri gihe yambara mayo y'igihugu rero mesha mako ati bakora rondera abarongozi bo muri FFB mwishama y'umupira w'amaguru hano mu Burundi kugira ngo bababaze kuri ivyo bibazo aho bigeme ako kababaro aho kamu bateye urumva birikwije umuntu nta byinshi yokongera ko gusa kiki ibi iyo umaze kumviriza uruhande rumwe ntushobora kwemeza ijana ku ijana ni nako umwuga wacu umeze usaba ko impande zose zigira ico zivuze cyane na abasabwa kugira ico bavuze ngaha ni nabo vyega nibo bayoboye ibi byose ni nabo babitunganya ni federation y'umupira w'amaguru ariko ikintu kimwe je nkunda kugarukako ntafatiye kuri ibi muganzi kikiri kibazo kubera iki twama twumva ko sport ngaha iwacu ari football naho nyene y'abagabo naho nyene senior niyo twumva umengo tugomba gutunganiriza byose ariko si bibi kuko sport yoboye ku isi muri rusange n'ahandi ni football ariko ku isi yose ugira ngo naho biba bitameze neza n'umusaruro utari mwiza baca baguma bajyamye kuri football ntibiba nkunda gutanga akarorero ka Etats-Unis no kuyibona muri quart de finale ya mondiale y'abagabo ni kibazo ariko muri basket turazi yuko identité ya basket ni Etats-Unis na NBA yabo bivuze ngo bo baramenya aho bafise impano baramenya aho bakomeye baca bashira ingufu kiki mu bihugu bikomeye ku isi Ubushinwa nibaza yuko atari ubwa mbere no bwa kabiri Ubushinwa nico gihugu muri Jeux Olympiques havuye leta z'Ubumwe za Amerika baronka medaille menshi no gombuje no mu by'ubutunzi no mu biki byose Ubushinwa buraho siko bimeze Ubushinwa buvuze ngo bwinvestise nyimba football ari ko investisa byonyene hari cyo bunanira hari amafaranga Ubufaransa bushira mu mupira w'amaguru Ubushinwa butoshiramwe hari amafaranga Brazil ishira mu mupira w'amaguru Ubushinwa butoshiramwe hari amafaranga Ubwongereza bukoresha muri football Ubushinwa butoshiramwe kubera iki abashinwa badakomeye muri football
si kubera ko babuze amafaranga yo kubyitunganya, ni kubera bazi yuko ingufu zabo zitari ngaho. Abashinwa n'abakarateka kiki baramenya aho aba ututu tugeregene baratuzi kabisa guhera ko amakrobasi baraba babizi. Icyo ngomba kuvuga ni giki, twebwe ngaho iwacu turakeneye kumenya yuko nyimba football y'abagabo ataco iba iri kiratumarira umwaka umwe 2 3 4 5 ariko tukabona umusaruro twawukura mu bakenyezi. Vraiment omwe gerageza ubashire ku rwego rumwe. Nyimba abakenyezi bashobora gutanga umusaruro w'abagabo batutanga, baha amahirwe batunganirize ibintu byabo. Nyimba umusaruro wacu canke impano yacu by'ukuri tubona yuko dusohotse abantu bashobora kudutera iteka ari rugby kiki shira inguvu muri rugby, si mpaka football ntago hadikiriza. Sinzi impamvu bagize priority football uno munsi. Ubajeje nko ku ruhande rw'abagabo vyoroshe kwibuka ama match twatsinzwe n'ingogana n'ubu wahamagara abantu 5 ukabicarika ngaho ukavuga uti mu masegonda 5 mbwira match 3 intamba ziheruka gutsinda. Ntavyo yoshobora gutora yihuta, mukamwicaritse ngaho ukamubwira ati mbwira match 3 duheruka gutsindwa. Zibiri za Burkina Faso arazibuka na rumwe kwa Senegal gashoka kwibuka. Urumva rero simbona umusaruro football ifise yotuma abantu bavuga ngo bama bashira ingufu muri football y'abagabo ku buryo baheba equipe nationale y'abakenyezi canke mu bato. Uyumvire ariko Yves uyumvire umwana akiri muto, simvuze ngo bayihebe mugabo omwe bavuga bati ubu rero reka turondereye hose. Nkibi nyimba ari byo cubona ko bayihebe. Yes none uwo mwigema ndavuga ati ntitwirigira tuba n'indongozi iza kugira ngo tuyiture izi ngorane dufise. C'est-à-dire gushika nituba twumva iyo equipe yasoje kwitegura y'abagabo bakuze tukumva ngo president wa federation canke secrétaire yagiye kubaraba babaherekeje iyo bagiye, nijya turumva yuko staff technique yajaye n'abategetsi bo muri FF yaba mu bakobwa. Ni iki nicyo kibazo regi hari kudaha agaciro uno munsi. Twe turi ngaho tukavuga umusaruro utari mwiza muri aba bigeme, ariko urumva yuko ibi ari intandaro ya vyose. Uno munsi wo mwigeme avuga ati nta utambana inzara mu nda, abafisi icyo cyo koravuga uzokwitanga gute uzi yuko hariho ibintu byinshi wowe utaronswa. Ariko uno munsi iyo wakora avuga ivyo abahungu cy'abagabo bakuze iyo bagiye twumva bashikira mu mahoteli akomeye, mbega bagenda amakondisiyo yahe miya defo bagenda igihe baje gukinira hari mu Buganda bagenda n'amabisi. Wayumvira iyo fatigue ubugiye ufise ubwo buryo mbe buba bwabuze kubera iki mu bahungu buboneka bakurira indege bava ngaho muri Tanzania ko tuzi FFB igira budget y'umwaka mu vya sport. Yes kandi hari amahiganwa ari office. Jesse nibaza ko ari ihiganwa giyadukize peut-être ni kane. Urabona nk'ubu turashobora kuja muri qualification bije bateguye ariya y'amafaranga y'ikuzoparticipa mu qualification agacaza mu ikintu cyashane muri uwo mwaka muka nta kane turimwo nta shane turimwo nta iyo tike nayo dufise na kane iyo uyironse ari amafrais de participation batanga, ahubwo kutavuga ko na kane uyigiyemwo hariyo n'amafaranga zishobora kuzanwa niyo qualification ya kane utazika kuko bagwiza tunga baba de preparation kugira ngo bitegurire iyo kane. Ariko uno munsi ababigeme bo bari ngaho bavuga ati okay tuzokwitabira izi nkino parce que ni kintu ni passage obligé bateza gucamwo kugira ngo bahigano n'ibindi bihugu. Ariko wewe still ugira cha kindi ngo nta qualification tuzoronka nta nguvu twoshiramo. None uwo mwana wahamagaye iki nimba ubona yuko ataqualification zogendamwo andi kuvuga ko tazoparticipe. Ntibaza umwana yifuza nuko muhira bamuzaniye utwo kuzi iyumvire urumva ico kintu udashobora kubona yuko burya Yves abakenyezi bakenera utuntu twinshi gusumba abagabo. Yes tumwe na Simba rero kumva yuko cari ikintu ciza c'est vrai sinomu vuga nabi cye sinomu statira ndavuga umwe bavuze nawe naciyemo ko ari kocha Daniel. Waniwe umukocha wiwe
kiki muri ivyo vraiment umukoca ntacabo oya ndiko mvuga nti niwe ashobora kuba azi utwo tuntu twankenerwa twabigeme akamenya ingene ashobora kutuga nawe ntatujejwe cyane si cyane ariko ashobora kubashikira imbere gusumbya abo akavuga ati mumenya abigeme bakenera ibi mumenya abigeme bakenera ibi gerageza basi muri ivyo bike dufise baronswe ibi cyangwa niba dasha kubironga baho umwanya bagenda birondere muhira rero kuko urumva bagiye mu ikambi ntibasohoka rero vyumvikana ni ikintu kibabaje yivi kibabaje uno munsi bariko baratwumviriza bumvise ibintu bimeze gutya c'est vrai sindo bikonfirma ngo nivyo nkuko twabivuze tuti ntituraronka iyindi version y'abandi batubwira ingere ibintu bimeze ariko sinibaze ko uyo mwana yoshobora kuvuga ico kintu kugira ngo avuge nabi igihugu kuko yarayitangwa yavuga ati ni hamwe tuza kugira ngo tushoye gukinira igihugu tugikura cyatwibarutse ariko nayo handi ho ni ingorane ni intambwe zikomeye cyane gose arico ntitwogiteba ko cyane gose ariko nimba vyukuri ivyo bintu babimenye nibagira ico bakoze ejo bundi twarumvise ingere vyagiye turavuga gutsindwa kurya dushobora gusanga tubifatanisha tuvuga ati ni ibi byose bituma ibintu biba rero bicare barabe nabone bafate nk'abandi nta mwana n'ikinone bose n'abana b'u Burundi bose n'abarundi babafate nk'abana b'u Burundi bashire kuri même pied d'égalité hamba ibintu bigenda neza turonse resultat nziza sava turonse resultat atari nziza nta kibazo dutegura ibikurikira ariko twumve yuko bakinyi bafatwa kimwe bakamererwa neza reka twigire muri basket